ndabaramukije siti bagenzi ba televiziyo yacu Homewood TV ndetse tukaba tubaha n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Ikiganiro cyacu cy'umunsi naco ni cya kindi Home Vibes. Home Vibes muko mubona kuri micro muri kumwe na Iteka na Sicyane. Home Vibes yuno munsi mwibaza ko nabandi kumwe nande. Nama nabwiye ko ari surprise zidasanzwe muri Homewood TV. Homewood TV na musi tukaba turi kumwe n'umuntu nyakubahwa akomeye cyane. Ndashaka kuvuga akantu gatoya muhitamo mwibwira kuko n'umuntu azwi cyane. Kuri kakagezi sinkiha kubona mbe wagiye ngira ntume nico mwobane umwe burengero uwundi buraruka ibimanuka ibuseruko mugube mudukurikirana cyane ndibaza mwamumenye nawe nta wundi ni Rally Joe, yes I. Rally Joe, turaguha ikaze cyane mu kiganiro cyacu cy'umunsi no muri televiziyo yacu Homewood TV. Murakoze cyane. Okay, urakoze cyane nawe mbega Rally Joe. Ndasavye umbwira izina ryawe nyakuri. Deja warivuze? Oh yeah, ipari ry'umuziki. Ni alphabet. Iyo. N. NIYINZI. NIYINZI. Joe Rally. Joe Rally. Ouais, ni Rally Joe ni Joe Rally. Okay, sizina giza. Urakoze. Sasa. Okay. Khadija. Muri igandirimbo natanguye muri yantu. Numva byo no itangura na munetwa kugira dedubita. Ahubwo naho randondera umuntu yigira remix y'umukobwa. Akagira cover. Vraiment arabonetse. Nakubonye. Ahantu ncika vraiment. Mvanga telefone mu producteur ni hari umuntu naronse. Urakoze. Hama la rejenyene. Kira kwe kutayikorera remix vraiment Inyandirimbo narayikorera remix mugabo. Abakunzi b'inyandirimbo bambwiye ati indirimbo ijya yibanze y'intango niyo aba ari indirimbo. Ati nuko noyerekana kajya kanoveri kaguma kuri. Remix musanzwe ntikeneye. Nikeneye mugabo nka cover ashaka kuyikora bisanzwe. Gusa nyene bon ego c'est vraiment guhanuye neza kuko iratese inyandirimbo n'ukuri iraryoshe kandi cyane. Indirimbo gushika no munsi ndayirimbye mu giteramo. Barayifana gose. Kandi nyene bari muri mood umenga sinzi babibereye. Ego vraiment kuko no muri yanko numva ko hatakeneye ko mvuga ko turi kumwe na Rijo. Kuko igandirimbo bahise bakumenya ati ni la Rijo kuko ndabizi batarakubona bazohita bibwira turi ko. Na warayikunda? Cyane nimba ko ari ntambiriye. Vya vrai. Gose. Warayitavye? Ego. Kurinze kuyumvira. Oya, urinda kuvyumvira pudeke kurambesha. Oya sinda kubesha bima je sindibesha. Hana grenga. Ariko bubeshi. Amana Rijo. Okay. Turagushimiye cyane nabivuze ko watwitavye wahevye akanya kiwawe uraza kutwitaba ni kuri Imana guhezegere wakoze cyane. Merci beaucoup. Amana Rijo. Nko kari mu kiganiro na Rijo mbenda kubaza aba journaliste muri rusange. Hari cyo bariko barafasha mu Burundi hari cyo bariko barafasha abaririmbyi kugira indirimbo zanyu zitere imbere. Urabona nta muririmbyi ashaka kwishikana ahantu media itabishizemwo uruhara. Na nico gituma mwamamagaye uno munsi nkabandi ngaha. Kuko umuntu agabira media sinzi ico abayumvira ku ruhande rwiwe. Muziki yiwacu ica ku maradiyo. Igaca mu kumbuga bavuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Mugabo hanini ya micro ishika kure gose. Ikiganiro novuga ati umuntu ari kuri micro tuvuye nk'umuntu ari mu kirimiro mu misozi ariko ararima. Benshi bakunze kurima afisa radio kiwe ku ruhande. Iyo muziki yiwawe mbunirimbye kiraca ku radio umujournaliste akaba ariko arayivugiramwo mfete ariko ayisigura ukundi nuvuga ayiryohora ukundi niko nobisigura gusa ubu unye si kenshi biba kubera si kenshi biba ndabivuga je mvuga ibintu uko biri ya si kenshi biba simbo kumbure si benshi babikora uko babikora gute musa uko kuntu ndiko ndabivuga
hari ukuntu ushobora gufata indirimbo ukayihera mu ntango uri kurayipromotinga ukayihinyanyura ukahera mu ntango ura mu ntango ku buryo nuriya muntu atarikora yitaho kuyumviriza akaguma ashaka kumva ati iyo ndirimbo bijya wayivugiyemo bijya wayikoreye bigatuma ayiyumvamo ubu ntabihari uvuze ati ngo ubu ntabihari ngiye kukwemera ikintu kimwe vyarahora muga ntabihari. Okay, promise Homewood TV twaje gusora ibintu turashaka ko ivyo mwiyumvira kwa journalist bikosorwa bikaja ku murongo kuko bon umujournaliste mu bisanzwe ni ukwiye gusupportinga umuririmbyi kuko akavuga ati nimba indirimbo ntibagiye indirimbo nushaka kuyivuga kugira uyikundisha umuntu kubera ko nguri kurayirata oya ishobora kuba ari nziza muga wewe umujournaliste ukayivuga nabi. Okay, sinzi kuvyumva byose biri mu nzira kuyipromotinga tujya tunenga uri kurayitora bituma nujya muntu wundi ashaka kurikirana reka ndayumviriza indirimbo tutunenge ko ari two. Sinzi kuvyumva ibyo niko gusa nabonye naje ni kintu niko ndavuga ni kwa guhamagarira abantu gukunda indirimbo ziwacu bakaziyumvamwo n'ama strategy mukwiye kuza mukoresha mwebwe abamenyesha makuru nivyo nakubwiye muri Homewood TV kandi mutarobanuye ngo iyi ni akanaka iyi ni akanaka muri rusangi kuko twese turirimbira ibendera rimwe twese tuduza ibendera rimwe. Okay, icyo rero nakikwemereye muri Homewood TV tugiye kuri bon numuvuga ngo hari amakosa y'abajournaliste. Sinavuze amakosa kuko hari igihe bavuga ngo umujournaliste ashobora kuba yaponze indirimbo kanaka bigatuma umuntu ayumva ukundi kandi atari kwiza. Si bibi kuyiponda, si bibi, ni byiza bivana n'umuririmbyi uko we aba avyakiriye muri we adatahura impamvu biriko biraba. Burya niwoshira umujournaliste mu nuzenya mu makosa ngo niko yaraponze indirimbo jewe ndakunda na commentaire mbi ku ndirimbo yiwanje. Hami gufashiki commentaire mbi ku ndirimbo yiwawe intera imakwikosora. Urabona nawe kuba wakoze kosa mu bisaha hari gihe ntaba narikoze mugabo we uribona mugabo sica ndagufata nk'umwansi eka ahubwo ndakwiyegereza. Okay, merci beaucoup. Hamala hiyo ndafise ikibazo kimwe cy'amatsiko vuze muri rusanga abaririmba kubera ko abarimvyi b'abarundi badakundana. Nikore ki badakundana? Yego ndakubaje nikore ki badakundana? Okay, nani kuko wowe uri umuririmbyi ubibaje no umujournaliste umbajije ikibazo ubu gifite inyishu ndaza kukwishura wowe wibaza bari kubera ki badakundana. Reka ndaguhe impamvu mvuze ati ntibakundana nkora ndibona nko mu habaye nk'ibiteramo ugasanga umuririmbyi araciye ha ruhande ubundi muririmbyi atamuramukije akamumbaze n'showbiz n'ibiki akarengana akaja kwicara ahandi hantu ataramukije mugenzi wiwe kubera iki mbega kubera iki tutabona ikintu nk'abaririmbyi mwagiye hamwe mukatwereka ati twebwe turi hamwe turiko dukora iki kintu nk'abantu nk'urunani. Urakoze gose aho amugeze aho nyene ukoze ko ngaho nyene niyo wanjyoheye. Ibintu byo kudakundana ndabiciye ko kumayange ivyo nivyo bituma tudatera imbere. Nta munsi numwe uzoshaka kubaze abajournaliste hafi boss maze gukorana ibiganiro haba kuma TV online haba hose ngira mperaheza ikiganiro namavuga bamamaza ati nigiki usavye niki ubwira abari ko baradukurikirana namavuga nti hari jambo nashaka kwirengagiza kuvuga namavuga ni abaririmbyi aho turi hose nitureke uburyarya nidukundane nitugiriranire ubumwe kuko tutari hamwe twese tudashize hamwe apana by'uburyarya ekada gukundana n'imitima idasunitswe apana gufosinga idasunitswe n'ikintu na kimwe kwiyumva namwe turiko dukora muziki sivyo deja nga muziki iracari hasi itubeshanye iracari hasi si mvuze niracari hasi eske uhagereranya na Tanzania uhagereranya no ngaha mu Rwanda na he hose baramaze kugira intambwe bateye muri muziki kandi bidasigura na twebwe yuko iyo ntambwe tutoyitera mugabo hari ikintu kindi caje mu mitwe yiwabo gihindura mentalite yiwabo bitandukanye ni mentalite dufite nga twese naje nishizemo nk'umuririmbyi singo ndikuramwo
mugabo umutima je namufise wo buryarya ndawanse kai sinze nigenda ugira ndawanse bisigura iki tudakundanye ngo tubumwe ntaho tuzatushikanye turiko twankana turiko turayagiranira bwa bumwe kandi atani nico turiko turaronka gihanitse muri muziki ibaze iyo iyaba tubironka twari kuba twicana kwicara mukagwana mukarasa twatkuba ubona umuririmbyi mugenzi wawe arahanuka mugonga n'umuduka ataca umuhoye ibyo nibiveho umuntu ashobora kuza akagutwengera atagutwengeye mukagwanira muri vide ingorane bagwanira muri vide batukanira mwakwicarana mugasangira wowe ukibaza ngo muri kumwe uko yakarenge agasigara akuvuga ukutariko atani kintu aguhora nukuvuga ngo abaririmbyi turubugwibugwi ubu groupe hari okay sivyo byari bikwiye kubaho muje hamwe sivyo bikwiye kubaho je ndibuka mu myaka iheze hari jambo bavuze ngo muri byashaka guca ko nakuramuze bimaze kuba kenshi naje ndayibona mu maso yiwanje mugabo ndashaka gura narahuye n'umuririmbyi gutya umuririmbyi kazi no tumvuye mu kiganiro deja ndiko ndahejeje nawagira yinjire ndiko ndaramutsa abamenyesha makuru bari ngaho yanciye nk'utanze sinavuze sije navuze ababivuze nababibonye abajournaliste ngo heraba none nyene acavuga ngo heraba ndavuga none andamutsa ku nguvu n'umutima wiwe ni jewe niba je ntameze gutyo reka wamere kuki kumbure bifite ico bimumariye kiri umuntu ntukamujije mureke abeho uko agomba uko yifuza hari ico rero kibazo gihari ariko ico nsaba nituze tworosha imitima voilà kuko ahantu hari urukundo hanyije so ifondation yavyo bose ni urukundo mugiye hamwe murashobora gukora ikintu ukavuga ati ego vre abaririmbyi b'abarundi bageza none ni kubera ko bavuga ngo urumva birirwa baravuga ku ma televiziyo ngo niki supporting halijo fizo bamwime satbe bamwime muri hamwe barashobora kubafasha ari ikintu nakwishuye ko nakubwiye ni wakoze ko canshimishije kuvuga ngo kubera iki mutarakora ikintu ngo muje hamwe umvugiye ikintu ndi mu migambi yo gukora n'abaririmbyi mvuga nti uyu ndashaka kukimubwira icyumviro akantahura akemera tukagikora abadufasha bariho mugabo bafashe ubusimbira hamwe voilà icyo nico kibazo rero bafashe uri hariya undi hari undi ivyumviro si bimwe byashobora kuzana iki cyumviro undi akaza akagihindura undi akagihindura mugabo dufise icyumviro kimwe kirakigwa kandi tugafashwa rero jewe wamvugiye ibintu wewe urota kangahe mu misi yose wamurota wagahora rota mugabo cyo mvuga ni giki icyo mvuga ni giki uzonkundira nkamwegera nkambwira umugambi ni dukora iki niki hari abagomba kudusupportinga dushika hanaka kuko bo batubwira bati sije kubavugira ngaha bo batubwira ati mu mwaka umwe cyangwa mu mezi 6 ni mutaba murabona changement hagati yanyu wabonye umuntu akubwiye ati Jesu ndakubwiye nti ngurana amafaranga wowe yangurana yame umuririmbyi n'umuntu afite ivyimviro bihanitse mugavuga ati banza mwishire hamwe voilà muje hamwe nico nanje ambwira ati sifasha wonyene banza mwishire hamwe hama muze ndabereke nti koruku hama muba abandi ba ego kuko ndamaze kubona mumaze kuja hamwe ni imisi ndakunda kubona umuririmbyi kana kari mu gasho umuririmbyi kana kakoze irikosa nukubura umuhanura kuko muri hamwe sesio uburundi ntuzeya igihugu coheshwe izina namwebwe abaririmbyi sukubura ngo umuhanura muri hamwe sukubura ngo umuhanura n'umuntu akuze deja nawe mvuze izina ndiko ndabivuga nkuko yari kuba ari na jewe ndakuze ndavyishireko deja ndakuze jewe sivyo ibyo ndiko ndakora mfise ubwenge ndabibona nti na terrain ndiko ndayibona sizi kuvyumva hari nibindi bintu novuga ni twirengereza burya n'imico ifoko
tutaviola imico yacu. Voilà. Igice ni kibazo ya. Sindi kuvyumva. Ya urazi gituma nakubwiye no kwigana kandi ushobora kwigana nabo ugasanga bigutaye mu rudubi. Voilà. Ndiko mvuga jewe nshobora kwigana ugasanga bintaye mu rudubi. Ico nshaka kuvuga ni giki? Nshobora kuba barampanuye incuro n'incuro mugabo ntariko ndumva. Le respect nibuti. Ugaza nawe umanura akavuga ati jewe ndamuhevye. Sinzosubira kumwana kuko ntanyumvira. Nanumva nogira gute? None nyene ni cya kibazo. Mugabo si vya bose. Ni cya kibazo nyene yaba muri hamwe kuko nzi neza ko yaba nk'abangabo Leonce biki. Ujya hariyo ibintu ushobora nko kuvuga muri hamwe ukavuga ati je ndafite indirimbo nshaka gukora iyi agashaka kugira ati petit frère. Oya aho naho warengeye akaguhanura uko igihugu abaririmbyi tukagira indirimbo zihesha agaciro igihugu. Ntubona je aho ngeze? Jewe ndi umuntu nkunda umpano nawe ntubona nshobora kuba ndagusumvya imyaka mugabo umpanubi. Yego. Ntacho ndakwishura. Ariko ngiye ukunkuye akari nkagenda kuriya nguma medita ku bintu amano. Ndafata nkabishira ku munzani nkavuga ni ibintu nkibaza nkasubira nkishura. Sinigera ngayo umuntu uko wobungana kose nawe ubura umwana mutoya. Kuko wihaye peni yo kugira icyo usohoye ugitumbereza iwanje. Ndiyumvira ni kubera iki yambwiye iki kintu kiri mu iki yakimbwiye kubwiye numbero. Sinzi kuvyumva ndibaza nkasubira nkishura. Ico nshaka kuvuga ni giki? Jewe muziki suvuga ngo nzi vyinshi birengeye mugabo aho ngeza ndazi ko nshoboye. Aho nyene no kuvuga ngo ivyo nkora sindabikora nta nuje. Ndashaka kwandika text y'indirimbo nkayimara nigi ukabona ko yaheze ndayigusomye ukavuga ati iraryoshe na melody iraryoshe mugabo nkabwira ni sindashika. Ndashaka kugira nibisanzwe ndashaka no kwandika nibindi bari bishego mugabo sivyi wanje. Oya nukabikora. Oya ndavuga ni sivyi wanje. Ego. Habala. Sivyo kubera iki fisa abantu bampanura kandi bankurikirana. Kandi nubaha kandi nabo bakanyubahiriza mu kwa vyiwanje. Pudeke sishobora guca mu zindi nzira atacu ziri bumarire. Jengize igiteramo kizamwo bose. Abahumure ugwaruka rundi n'abana. Sinzi kuvyumva. N'abakizwa baraza. Kubera iki? Message mba ndiko ndatanga. Uko ibimeze. Sindiko ndabuza abandi kuriri kiyo umuntu afise ukuntu kwiwe yandika. Sinzi kuvyumva. Yeah, nivyo ndiko ndavuga. Ego, Habala. Ndagushimira cyane kukanya kawe waduhaye twaganiriye neza nzi neza ko ikiganiro gishobora kugira impinduka ku mitima y'abantu abaririmbyi bagenzi bawe mukaja hamwe vrema nico twama dusaba muje hamwe pe bafashe abo babona bari hamwe. Sivyo Kihamana ari kuri ico kibazo nako ndavuga cyo kuja hamwe mbega mukorana gute na koperative musicale murashaka kubashikiriza ibibazo byanyu hamwe nabo babishura iki mukorana gute? Jewe kuva kera muhisi member agihari kuva kera gose ubwiwe nawe yarashobora kuntelefona akambwira ati sorry Uryoheye ndi muhira ndashaka kukubona ku biro by'iwanje ntindaje nkagenda ugasanga mbwira ati hariyo ikiraka kibonetse batanze agafuka ngano kandi birakenewe urakijamo nukuva nshaka kwereka yuko kuva na kera narindi narakorabora na amicale de musiciens coopérative kandi gutyo kubera ko uno munsi bitoba bihari. Reka ndabera kera nk'aba baririmbyi biko baraza kuko kera urana kera hageze n'umurimvyi agira ikibazo gatoya gafungwa kubera gakosa umuntu n'umuntu kandi umuntu ari henda nituroba marayika umuntu ari ahura na byinshi imitego muri muziki hari imitego myinshi tandukanye ushaka kwenda gatoya ugatirigana bikagufunga directement naza mona president wa amicale de musiciens niwe yaseruka aje kudefanda avuga ati mubabarire akamusabira ikigongwe reka tumuhanure
umuririmbyi bakaba baramurekuye aravuye importance cyane hariho umuririmbyi yitwara avuga ati twe nibadushikije atazi niyo yo kwitwara ico kirahari nacyo kuko avuga ati ikindi kintu cingira akamaro ngomba mvuge namamvuga kandi nari nacibagiye ndakitumbereza kuri Amicale des Musiciens na coopérative n'abandi bazi yuko bakunda muziki. Jana ndabivuga ko muri ngaha mu Burundi umuntu ashobora kuvuga ukuri kandi gufisa akamaro mugabo gasanga hariho abariko barabihinyanya ukundi baca babi sinzi bakabiya iyi siguro o kumbure ndishimiye cyangize gute mugashaka kuvuga ni kubera iki abaririmbyi tutofata buri mwaka amezi 2 mu mwaka tukama dushira amafaranga hamwe kujya dukotiza mu mapari mu biki tugakotiza amafaranga tuvuga duti mu kwezi kana kitariki kanaka dufise gusaba Palais des Arts tukicara twese nukuvuga ngo tugatosora utunenge duhari hagati yacu apana kuvuga ngo gusimbira hamwe hakaba bavuga ati uza kuvuga ijambo n'uyu tuba twamubwiye ati ibintu bimeze uku nuko ivyumviro byose akabishikiriza yaba rutunenge twaba DJ n'aba DJ bakaba bahari abajournaliste bakaba bari ngaho ama TV nakaba ari ivyo twavugiye ngaho bikaja ngaho bikanasanza n'ibinyamakuru bikaba biri ngaho tugatosora utunenge twabaririmbyi atakujya umunwa n'aba journaliste n'aba DJ nukunagura mu bisanzwe muziki mu mizi kugira ngo ifate inzira twavangaho tukagenda ahantu urana twese turi hamwe kujya tudakundana tugira gute tugasangira hamwe reception ya mafaranga tugasangira hamwe tukanezerwa amafuta agafatwa imiziki gatambwa uruko ravyumva kubera iki tobigira amezi abiri buri mwaka hageze tukabikora bitwaye vyononiki tugasaba sponsor amabisa kadushikanaho tugiye akadeplace abantu bakabidukorera nibwo abumwe ndiko ndavuga Reka tugushimire cyane ukanya kawaduhaye urakoze nibaze ko twaganiriye neza kandi ibyo twaganiriye ndabizoshika ku mutima benshi bakazogira n'ico bakusowe niba vyumvira tugihetse ikiganiro cyacu ndasabye ngire akapela y'irya ndirimbo Mariya ndasabye oya sinihenze oya je sinakoseye uri nomero gisumba ndakurahiye ufise ukuteye gutandukanye nabonzi niwe kireti nambara nkabekwa yo I feel free when I'm with you no nobody like you reka mbiririmbe ko ndakulo usana Bikira Maria nzokurinda marira abo baguta marira nzokujana barora mimi njo wako wewe njo wangu mimi na wewe wakufana kuzikana Maria we Maria wanje Shwase kamezega turabashimiye bakunzi ba televiziyo yacu Homewood TV kwa mwahisemo kudukurikirana ikiganiro cyacu cy'umunsi Home Vibes nizere ko cyabaryohe kandi cyane gose turabashimiye cyane mugire subscribe abatarayikora share abatarayikora turabashimiye cyane ciao